Harakano buze rero kankoze ku mutima. Agantu buze kankoze ku mutima ngo ikintu ngiyikunda urakirondera ukagukurikirana. Sinagiye gusanga abantu bo ngaha mu Burundi vraiment. Dukunda ibintu by'iwacu. Kabisa. Dukunda ibintu by'iwacu kuko yaba dukunda ibintu by'iwacu. Ibaze nk'ubu nk'ijya timu ya Abel Ndwayo, n'ijya timu Truafa ya Fanny Lavine, ni na Burundi Film Academy yacu, n'izindi nyene zose ugasanga zirakolabonana hagati yazo bari mu bumwe. Usanga filme ndundi irabwa bariko barakompeta ishika ahantu kure gose. Mugabo ariko ubu uzosanga filme ya Truafa isohotse hariho abafana ba Truafa nyene aho basanga nabo abafana ba Truafa bivanye n'ukungene nk'iyo Truafa na Burundi Academy ukungene biba bitari hafi na hafi usanga n'abafana bigabuye sivyo. Cinabwiye nkunda guhakarira kuri football. Yesu bakunze ba Kamo TV, twizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Ushobora kuba uri mu Burundi cyangwa uri hanze y'igihugu. Icambere twanze tukuramutse twifuriza ibihe byiza, abana bapaye mwihangane cyane. Tongeye kubaramutsa indi nshuro kuri Kamo TV. Mwamuze ko tubazana ibintu byiza bigezweho, ibintu biryoshye atandi hantu mu bikura kiretse kuri Kamo TV. Yesu no muzi twatafitiye umuji ewana. Muji asa neza cyane. Kibaza murabibona sukubesha cyangwa kugira abantu umusore mwiza bayifime umudari saha nziza maze uraberewe sahana kabisa. Merci beaucoup. Ewa reka tubanze tuguhakanya kugira baramutse kwanza. Merci beaucoup, ndabaramukize abakunzi ba Kamo TV. Yes. Gom. Yes, kuri micro wo muri kumwe Cody Mr. Brock, the first king from Into the Body and AK Metro Polivara. Yes, nasikia papa. Polivara kila nafasi. Yes, uno munsi abantu bariko baradukurikirana abo bashaka kumenya uwo muntu, ese uwo muntu ninde, uwo muntu mwatumiye muri Kamo TV. Sinzi ko ushobora gufata akanya kugira ubibwire. Jewe dumuscénariste de formation nko bisanzwe. Amazina yanje banita John of God. John of God. Kabisa. King of the Forest. Ni samba papa. Kubera iki King of the Forest? King of the Forest nkuko bisanzwe nyine urazi nta muntu yita akazina gaciriritse hora wumva par exemple je nkunda gutanga akarorero kenshi nko kuri football ko je narakinye football kandi narakinye umwanya muremure nzo usanga equipe ya football yiyita akazina gaciriritse kabisa yiti intare inuze inani ewa ayo mazina nyene akomakomeye Lion ibintu nk'ivyo. Yes, nawe niyo sasa wakomze kubikoramo. Nanje izina rikomeye none wumva no kwita isazi kweli. Cyangwa kukande no kwita isazi. No kwita isazi ya. Kubera suzuguritse. Utsabona ko ufite confidence kumbure mu bintu buri kurahereza abantu. Mbo mu bisanzwe umuntu aba afise vision y'ibintu birebire kandi vision y'umuntu hari ikintu abashaka gushikako muri kazoza. Urumva rero uravye dufate par exemple nk'umubu nico kintu cyambere gifise garantie ntonga. Urumva niho cufata ngo yitirira umubu mugabo intare birazi yuko ari umwami w'ishamba. Rero benshi barakunda kwita intare mugabo jewe sinashinye kuzana akantu k'intare cenzana umwami w'ishamba. Umwami w'ishamba nawo zindi zose zitembera muri iryo shamba mutaha. Yes, ko bashobora kudukugirana John ni muntu ki? John ni umuscénariste de formation akorera mu gisata ca cinema kabisa. Na mafilme narashoboye kugirirwa amahirwe yo gukora formation mu vyerekeranye na cinema. Yego nkorera formation muri Burundi Film Academy. Burundi Film Academy. Kwa nani? Kwa Libati. Voilà. Benshi muzi nka Nsoro. Yes, kubona batasho kumenya John n'umwana mu bana bangahe, John yavukiye he n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi woduhande cyane. John ni umwana wa mbere muri famille. Mu bana banga? Mu bana batandatu. Kabisa. Imfura kabisa. Vraiment mukomeye. Imfura vraiment
nawe uravyumva nyene kabisa mbo hama Jone yavukiye mu ntara ya Gitega akurira mu gisagara ca Bujumbura kabisa mani biragusa kwanza ukuntu ruki kuntu usabaje aho yakwiye gwifire baza muraho umusore numizi dukurikirana yareka nawe gukavya mani turabanire ko yagukavya kwere hama nsanzwe ntuye mu Kibenga Kibenga ego bega John ivyo bintu bya cinema byinjiyemo gute ni kintu cyamushitiye yumva yo kurikirana cyane ibintu bya cinema ukungene ninjiye mu bintu vya cinema rero ni ibintu binatangaje kuko jewe ukungene nakuze nikundira football kabisa nakuze nkunda no sinaraba n'amasinema bidaye sinakunda kuraba amasinema mugabo entre temps ciko rakunda kubwiye ko nakuze nikundira football kabisa kandi nabwiye ko twara abana batandatu tuvukana turi abana batandatu ubwo maze guca ubwenge hamwe nyine h'umuntu araba amafilme cyane ciko nkiri muto sinakunda kuraba amafilme rero twe mu rugo iwacu sinzi ko ari amahirwe make twagiriye twisanze dufite televiziyo imwe sinzi ko ari aho usanga televiziyo imwe munyumviye akakiryo ndake abandi nta ni radio so nite bwa mwe mwari mufite televiziyo twari dufite televiziyo imwe urumva rero kwisanga dufite televiziyo imwe mu rugo aho twari turi twari rwo dukwire batandatu twari nk'abana bane ni nari mukuru mugabo urumva hariho muri famille urabona hari abantu bagenda batunga nari mfise mukuze yabamuhira n'umutanzi yarabamuhira abo bose bari bakuru banje rero kukuntu je nikundira football yari yo swing yanje yari yo raha yanje nubwo ntabibandanije ngo umukinyi wa football akomeye cyane hama rero muri ico gihe urumva twebwe hari ukungene twagabura iminsi mu kuraba televiziyo umwe niwe umuntu uzenya umudirija w'umunsi mwene w'umudirija w'umunsi gasanga wowe nka Rendi dufate Rendi ari iwawe telekomande uwo munsi Rendi nyimbo yigendana mu mfuko nyimbo giriki yewe vyaragusha mugabo hari akantu kamwe twahurizako iyo habaye filime ndundi zica kuri RTNB hamwe na Ninde hamwe n'amakuru kuvuga ivyo byari ibihe twese duhuriza ko tuvuga ataha tugezwa kubiraho rero byarashika nk'iyo uriko araba filime yaryoshe vraiment kabisa kaza wumva amakuru arageze ngo shongo turaba amakuru filime ugaciyica rigere uriko uraba kuri za shini zo kuri Star Time nayo urabona zijya igiye bigusize kaza wumva birakubabaje ukuntu kabisa anaca niyamba nitorera gojo zanje nigira kuri tele kabisa rero je kugira ngo ntangure ibintu vya filime sinovuga ati n'ibintu nakuze nkunda oya ariko igihe kimwe hari filime nigeze kuraba y'abakoreya filime nakunze cyane kandi naravye yego naravye igihe kirekire ndayiheza nayisubiyemo 4 fois uyira yego iyo nayo ni sindi ni Jumonge baba nawe urayizi reka iyo filime irarenze iyo kwa Master P narayimaze 84 irarenze vraiment narayimaze ubwa mbere ndongera ndagaruka ndayisubiramo ico gihe ndibuka yuko ndabiyo filime nava ku ishuri aho nari mfise umutante wanje nakubwiye bamuhira yarafise machine niwe nari narasavye machine kabisa arampandagira ndifatira iyo filime muri flash kugira uzoyirabe mu mutekano n'abandi muri chambre niyo nayirabira mu mutekano arageze igihe mama avuga ati umwana ntazomenya kwishura arabwira umutante ati mwakiyo machine ngo umutante naramuhendahenda kubera ko twarumvika yaguma yayimpaye n'igihe yabesha mama ngura yinyatse akayinyaka nyene agaca yimpa nyene mu kinyegera atayibonye nanje naca nshiramwo hectare kabisa filime narayikunze cyane vraiment ziramo kugira aho wisanga mu kibuga ca cinema ndundi ego donc jya Jumonge vraiment yaratumye numva izo inspiration nanje zo kumva umengo nokora ivyo bintu no bibamwo mu nyuma rero nza kubona filime yakinywe n'abandi yakinywe na Fanny Lavine ico gihe yari yitwa Maria
Maria nayibonye kuri RTNB mugabo nkubu urayizi yitwa gute iyo Maria ndayizi gusa sinde ntiwibuka izina ryayo naje sinibuka izina ryayo iyo filime rero yaratumye ngira experience yo gukina filime nanje mu Burundi aswa ko ari Fanny Lavine akonspira cyane mu bintu bijanye na cinema mu Burundi ego yoba arimwo na coach wawe vraiment no mvuga kari wako mu bisanzwe urabona coach vraiment coach ico gihe sinayibunda mumenya coach nagiye kumumenya bari kubakina na Fanny Lavine mu mupfakazi niho nagiye kumumenya mu nyuma rero ntanguye kwiyumvira ibintu bya cinema nanje ko no bibamo sinabwo menye uburyo bicamo nkumva umengo ucoma nimero zabo bakinyi ba filime nkabarondera tukavugana nkababwira ati nanje buryo ndakineye kina filime ndakineye kwatwika hagasha kabisa mugabo rero amahirwe nagiriye n'ivyabaye bica muri izo nzira niho nagiye kumva ko hariho academy yigisha ibintu bya filime ishure ryigisha ibintu bya filime rero ncangirirwa amahirwe yes nshambona abantu ba postinze kuri Facebook hariko na nimero kabisa ba postinze affiche ariko na nimero mose ya promotion ya mbere yari yaheze sinabimenye ni ya kabiri sinabimenye nagiye kubimenya muri troisième promotion niyo na telefone ewana numva hitavye nsoro wala ujya mu jina gara papa ujya mu jika kabisa nagara vraiment ndamukunda aranje ne ujye ntagara kwe kabisa atandukanye nabandi ajya abantu bagara burya baribesha baribesha kweli kuko nubundi ushobora kugara ku muntu ntubuzi kazoza ku muntu ushobora kumugara ko nawe ukazomukenera mu nyuma kabisa oya hari umukinyi wa cinema mu Burundi amaze kugara umukinyi wa cinema mu Burundi amaze kungara ko wandikiye nakwishura jewe hari umukinyi nandikiye ntiyanyishura indere sinarigeze kwandikira Noraski wala ntiyigeze anyishura unyuzi bamwita runyuzi kandi message yarayisonye rero mugabo ntiyigeze ayishura sasa twamuji aragara sana nawe subizi wenyine aho kugara si ibintu vyiza man kubera ntubuze umuntu aho muzohurira kai ntubuze rega reve z'umuntu urashobora kuba ubona uri gihangange muri uwo mwanya sari kagare birakwiye papa oya kugara si nziza kugara si kuko yaba kugara ari vyiza reka ndakwereke nkubu yaba kugara ari vyiza umukuru w'igihugu ntabace mu bene gihugu kabisa oya kuko urabona ni wafise titre ikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi sivyo kandi yarabikoreye kugira ngo urinde umukuru w'igihugu hari ibintu byinshi uba warakoze hari ahantu henshi uba waraciye amasarago menshi uba waraciyemwo mugabo ugashikira kuri iyo titre yo kuba umurongozi igihe ufise no kuvuga ate wanaje mwivu ryo ngaha ku butaka sinkeneye kwahonye aho nzoba ngeze hose musase tapi abariyo nza ndengako kandi ivyo bintu birashoboka pana kuja mu bivu hapana kuja mu bivu mugabo uzosanga umukuru w'igihugu ariko arikorera inyumbati hari ariko arasarura ibigoyi kwicisha bugufi umugore afite izina papa ivyo izina rinaryo umugabo burya rero izina ashobora kuba ufise izina utarikoresheje neza rikagutura hasi canke rikaguha ishusho mbi tandukanye n'iy'abandi bantu bacu utaginga mama Noraski ko naciye mama Noraski je nirinda ko naciye ngereki utaginga mama we ubona ko Fanny Lavine rega ni wafise tuwafa ego Fanny Lavine ni ya tuwafa mbere nkija muri academy nari nzi yuko nzosanga Ribat na Fanny Lavine bagikorana mugabo rero je ngiye gushika nsanga baratandukanye gusa ko nako nyine kurana nifuza yuko nsanga bakiri kumwe nkahura na bose kuko urabona iyo uri muri academy ari ukuntu biba mwisanzuye kubera ko muhuje ibikorwa hari ibikorwa muhuriramo bimwe na bimwe hari biratandukanye no guhura n'umuntu canke umurondera umengo ni umukeneyeho cyane ariko iyo ni muri academy uramukenera antetenanye ntabwo ukenera muri ico gihe rero ntabakigaheko mugabo rero maze gushika muri Burundi Film Academy nagiye gusanga rero nsoro atandukanye nuko je namutekereza Ribat ego nagiye gusanga ari umuntu umunyabwenge akomeye kandi ameze neza uko ntari ndabizi ego naramukunze cyane nakunze ukuntu ameze muri Burundi Film Academy
ibintu vyaho vyorganije gute hari umuntu kumbura abashaka kuja mu gakabura umuntu amuha amakuru meza cyangwa amakuru akwiye kugira ze bamufashe kuzamura iyo mpano yiwe babakira gute bimeze gute muri ko muriga mu majambo make mu bisanzwe nk'umukinyi wa filme urashobora kuba umukinyi wa filme ukaba ufise iyo mpano kabisa yo ukina filme mugasanga nta bumenyi ufise numva rero impano n'ubumenyi ni ibintu bitandukanye ubipfuza ubumenyi rero mu bintu bijanye na sinema ugana ishure rya Burundi Film Academy rirabigufasha mu vyo rifise umukoci mwiza rifise umukoci mwiza umukoci afise ko muri koreye publicité mutayirisha tugaca nese shure rifise umukoci mwiza vraiment umukoci yitaho abanyeshure biwe kandi umukoci aganiriza abanyeshure biwe ababa hafi nk'ubu nka jewe je nari mushasha ninjiye muri 3e promotion mugabo bivanye hari kungene aviza ama talent abafise muri mwishure akagenda ashira mu bikorwa bamwe na bamwe kandi atakintu baramenya kabisa nka jewe natanguye gukina muri Soro do Hero nari maze 3 semaines nkunda kwishuri numva ndarose casting yo gukina muri Soro do Hero arumva ukiri umunyeshure kuronka casting nkiyo kandi muri filme maze kugira izina nk'igi maze kugira higeze ntibari ibintu bari umuvyi wandi mafilme ntibari ibintu bisanzwe yego vure mu bumenyi arabufise yagiye yiga ahantu hagiye hatandukanye heshi narabonye arafise n'undi n'umukoca yemera nawe basi umukoca yemera mugasa umurundi umurundi nuko ntibuka igihugu avamo ugiye aratembere mu bihugu byinshi ubumenyi kuba afise ubumenyi yaraburondeye kandi afise ishaka ntacika intege n'umuntu vraiment w'umunyembaraga n'umukwanashaka ararondera vraiment niye avantage umuzi kubona kuva ugiye muri ntuze muri Burundi Film Academy bitandukanye nuko utari bwaze muri filme uje kuvyiga ukivyiyumvamo gusa muri Burundi Film Academy avantage ni nyinshi ego deja ucumva yuko umukinyi wa Burundi Film Academy ijya ni company yagutse kandi ikomeye ifise izina kabisa hajya imaze gusora mu promotion ngari naguciriye iri kuri imaze gusora 3 iri kuri promotion ya 4 babiri urumvira bigenze abamambre ba Burundi Film Academy ni benshi cyane rero special uvuga ati ikintu amaze kucungwa kuva ngiriye muri Burundi Film Academy cyo tuma nabandi bahurumbira kuja kwiga cinema ko umuntu ashobora kwafisa impano mbwa kumwe wabivuga akaba atazi kuyikoresha cyangwa gasanga nta bumenyi afise abifisemo kandi imana yifise ni ikihe kintu cyo tuma abandi bantu uvuga ati abantu boza kwiga ngaha sebo ewana byo bafasha kuzamura impano zabo ikintu ca mbere de special nka je nihereyeko je nakubwiye yuko ntakundi ibintu vya filme nikundira football kabisa mugabo maze gushika muri Burundi Film Academy narenze yuko ngiye kwiga kwa actinga gusa kwa actinga nyine mbumukinyi mwiza mugabo nagiye kwisanga ivyo niga atari kwa actinga gusa uriga kwandika écriture ukiga na jeu d'acteur ukiga na realisation directing kabisa urumva ivyo bintu byose ubikombenya ukavyiga ubishizeho umwete kabisa ntaburi upfuma unanirwa na directing mugabo écriture ugasanga nawe uri focusinga ku kintu kimwe nyine ukavuga ati iki kintu ndagishiremo ingufu cyane nanje mbumumeyere muri iki kintu basi vyanseye ko umumeyere muri jeu d'acteur umumeyere muri écriture canke muri directing hajya abari mu shuri hajya mu umwese afise effort atandukanye n'uwundi mu bisanzwe nimwe nakubwira no mwishuri ara mwishuri naho umwigisha yoza harabigisha bakunda twakunda kubita bigisha b'ibinebwe bakaza mu ishuri bagatanga amanoti cyo baza bakavuga utuntu dutatu bagaca bigira urumva rero nico gihe umwigisha yabayigishije uko ntihabura babanyeshure b'injeni nyene babitahura gasanga nibo bariko barasigurira abandi iyi rero naho nyene hose ni bimwe no mu gisata ca cinema iyo turiko turiga nuko nyene hari abantu beretse ati kamera bayifata uku bafilima uku abitahura no gufilima just
waruzi ngo Polivar reka turatonda ku materi abuze kunyusa ndagwa amafoto turi ku materi nataza kuyensirayo kandi rero akandi karusho ka hari urumva nk'ubu nk'umwaje ndakweretse filime nanditse ni wamenya ko ari jina yanditse filime iri mu rwego rwa international kuko ibintu twiga ibintu biri ku rwego rwa international kabisa wowe mbega gatoye nka guciriyemwo uraciga canke waramaze ntutsenya promotion yawe yarasohotse canke uracaye muri promotion shashi kirigo mo promotion yarasohotse hajya waramaze gusohoka narasohotse na certificate mbe nayo urabona isiguro gutara amafoto yanjye gutara amafoto yanjye certificate narayirose saba amafoto yaduhe kugira tuyaseremo abone nyine ibintu biba bimeze abandi bantu bashaka kuza kwiga hama bigi bo baze vraiment baze n'ibintu biba biryoshe ubonye amafoto yacu kuri certificate soro nako mbe ni soro hajya ribe ribati umvi promo ategerezwa kuyigira hani kiganiro nzokemura aho gategerezwa no gukirira kandi byose ategerezwa kukirira oya vraiment ameze neza n'umukoce nkunda vraiment kandi w'umunyabwenge nemera yicisha bugufi ego akandahuza n'abantu aritonda ku bantu yes kuva nizihe sinema umaze kugaragaramwe jewe sinema maze gukinamwo hariho zibiri zimaze kugaragara kujahabona hariho Behind Smile Nyansoro yakanga party 2 Behind Smile party 2 niyo nagaragayemo kabisa nari Nansoro Dohilo Nansoro Dohilo niyo nakubwiye natangiye kugaragaramo bwa mbere nkiri n'umunyeshuri atari ibintu byinshi ndamenya aho rero urashobora kuba wakinanye n'abantu bakomeye cyane muri izi sinema ndundi kamera muri Nansoro Dohilo nakinanye na Colombo mura iyo mujiwe ngo nakinanye Colombo urumva Colombo n'umukinya akomeye vraiment en fait muramwemera mwese vraiment naho muramwemera mugabo uko yazimye abandi no bakunda guca imigani ngo nuwankaga kwava aremera kukiruka yarazimye Colombo yego sukuzima bujya mu buzima hari gihura n'utubazo tumwe na tumwe dushobora gutuma utaboneka kumbure ntaho washobora kuba hari utubazo yahuye natwo dutuma atari karagaragara mugabo sikuzima umunsi wose yozira ndazi ko bakunze bakoromba nabo bamurindiranye igishika hama muri Behind Smile naho nyene cinagiriwe amahirwe yo kuguma nkina n'abakinyi bakomeye naho nakinanye na Solo Behind Smile je narayiravye ni sinema yanjye cyane Behind Smile ije sinema iraryoshe ije sinema yateguwe gute nabonyemo harimo action harimo ibintu vy'inkundo maze ya sinema iri kugwe yoba yari yorganije gute byari bimeze gute muri tournage yayo bidusangiza gato bo biragoye kuvuga ngo sinema yateguwe kubivanye nuko atari projet woba warateguye mugabo ndashobora kubasangiza dukeyi mutwe nagenda abona nanje ndi kuri tele bo mu bisanzwe mu Burundi tumenyereye filime za action wapi uzosanga muri nabonye harimo ubudemu bushuri ngumu ku mugero cyo mu bireke bijya ni ibintu uzosanga ahantu hamwe gusa Burundi Film Academy bagiye bakobwa azi acting action kabisa ni kuvuga muri Burundi Film Academy turonka umukoca afise impano nyinshi kandi zigiye zitandukanye nkabigisha umugero mujiko ndamutinya ujya vraiment zi action dukina nyene ni wari coach wacu ujya mugero ni wabigiye cyose ni wabitwereka mana ibintu ari mwarabimerita arabimerita afise impano yavyo akagira n'ubumenyi urumva byose ubicanze bimeze gute party 2 nk'abantu mwayihuriyemwo bw'abantu n'ivyamamare n'aba n'ivyamamara na Behind Smile irimo Ribat icyamamare kirazwi prima hari umuntu atazi Ribat ngamuro irimo Estime irimo n'abantu benshi nyene bagiye batandukanye urabona ko harimo n'abandi bantu bagiye barajamo kwikinamo abantu bari bagisohoka muri academy kwa kundi nyene coach babona ama talent hirya no hino akavuga ati harabo si bose bakinyana bafigira si bose bakinyana bafigira Behind Smile sinema yakunze cyane baba yarakunzwe sana kandi iraryoshe vraiment iteguwe ko bashobora kuyitora kugira bayirabe vraiment sinema ikosoye indoni wobuza ahantu uri kugira ubange ahubwo umuntu atarayirabe bya film ahubwo
umuntu atarayira Benda Sumani vraiment yarahonze. Reka genda bibwire aho bayisanga. Babwiye Iri kuri Burundi Star TV. aho naho Burundi Star TV. aje nsanga utazi wabuno yase wala uragikurikirana niyo kiri. Go vraiment Smile Part 2 iri kuri nani kuri Burundi Star TV mugende muyirabe ebana musharinge mu comment vraiment ni cinema izokwigisha n'inyuma y'imyaka 10 inyuma y'imyaka 20 ni cinema ifise kwiniyo gusigira se ibintu byinshi woyigako ndetse iri mu buhinga butangaje. harakantu uvuze rero kankoze ku mutima akantu uvuze kankoze ku mutima ngo ikintu ngiyikunda urakirondera ukagukurikirana. Sinagiye gusanga abantu bo ngaha mu Burundi vraiment dukunda ibintu vy'iwacu kabisa, dukunda ibintu vy'iwacu kuko yaba dukunda ibintu vy'iwacu kabisa. filime zacu ngaha mu Burundi ziba zihitinga ku rwego ruri hejuru cyane Kabisa. Reka ndakwereke nasanze aha mu Burundi dufise impano muri cinema zikomeye cyane. Yishi uba wararavye filime bita Ishusho y'umukobwa? oya sinobesha Ndayo waravye? Vraiment iyo filime ni filime iteguye neza iri ku rwego rwo hejuru. Rero je natunguwe n'umuntu yayikoze iyo filime kandi nawe yanditse script yayo bamwita Achari Achanaki. Niturahura uwo muntu n'umurundi. Je ndamubonye muri iyo filime nyene Ishusho y'umukobwa. Hariho na lancement officiel bagize imbere yuko filime bayishira agaragara. Rero Achari Achanaki vraiment narabonye yuko yandikana afise nawe nyene talent kwera, afise talent uravye rya filime na general nayise nka professeur yo ngaha mu Burundi. Yego yari filime ikosoye imeze neza, biboneka yuko ngaha mu Burundi vraiment amatara arahari, gusa harabuze ikintu cyo gushigikirana, harabuze ikintu cyo gushigikirana hagati yacu. Kuzosanga umuntu afite ikintu yigungira ko kazosanga bashaka gutera imbere mugabo bobasonga. Ibaze nk'ubu nk'ijya timu ya Abel Ndwayo n'ijya timu Truafa ya Fanny Lavine ni na Burundi Film Academy yacu n'izindi nyene zose ugasanga zirakolabonana hagati yazo bari mu bumwe. Usanga filime ndundi irabwa ishika ahantu kure gose mugabo ariko ubu uzosanga filime ya Truafa isohotse hariho abafana ba Truafa nyene aho basanga nabo abafana ba Truafa bivanye n'ukungene nk'iyo Truafa na Burundi Academy ukungene biba bitari hafi na hafi usanga n'abafana bigabuye sivyo. Je nabwiye nkunda guhakarira kuri football umengo ni Real na Barcelona nivyo nagomba kubwira. Uzosanga Real Madrid irazi gukina FC Barcelona irazi gukina sivyo, kandi aho bose uvuga ati muri rusangi dufane football sivyo. Icagenze neza tuvuga ko cagenze neza, cagenze nabi tuvuga cagenze nabi. Muzosanga nyimbari FC Barcelona itari mu bihe vyiza, abafana bayo bazokwimeza tewana baguma bapfondana n'abafana ba Real Madrid. Nagera muri filime ndundi niko bimeze no muri filime ndonde mugabo ivyo navyo ni vyiza rimwe na rimwe. Ni vyiza rimwe na rimwe bituma ni gukompeta bituma hayi bose bakora hamwe bagira inguvu andi bagira inguvu. Ego yes nakazi katagira impambamye ni izihe challenge cyangwa ibibazo kunda guhura navyo muri ako kazi kawe muri uwo mugabo watoranye? Mbo challenge jozo ntizibura vraiment ntizibura. Ego intambamye umuntu ashobora guhura nazo nk'iyo ugiye kuri tele sivyo kabisa. Jeni hari intambamye zigeze gushika rero muri uwo mwuga ndakubwira ati burya ibintu vya filime ni ibintu bitorosha abarundi mwamukwiye gukurikirana filime cyane mukadutera intege kubera iyo mutubaye filime haba hakoze abagiyemo inguvu nyinshi. Sivyo tuba twitanze tugatanga inguvu tugatanga n'uburyo bwinshi, kandi ubwo buryo nabwo kugira ngo dusure kuburonka tubukuye muri iyo sinema twabahaye ni ibintu bitaba vyoroshe. Ni ibintu bitaba vyoroshe nk'ubu nk'akarorero hariho filime twigeze kuza gufilma turagenda turakina hafi umunsi wose twari twakoze journée yose 24/24 sivyo. Tuza gusanga hari akantu katagenze neza muri sivyo. So zirumvikana mugabo hari akantu katagenze neza. Rero ako nakubwiye umukoce wacu
hako abahakana akantu karimo gasoro apfuma yanira ivyo bintu byose imitayo yose akayikubita hasi mugabo abantu abafana akabaye ikintu c'akanovera kimeze neza ivyo rero nk'izo ni intambamye muri sinema urabona hari amakampani menshi ngaha mu Burundi bakwiye gusponsoriza mu gisata cya sinema kandi sinema ikaja urwego ruri hejuru mugabo jewe ubwo tugifise coach banezera ko ibintu byose bizoshoboka wala nubwo abantu benshi bavuga ngo sinema ngaha mu Burundi ngo ntihemba hari benshi bakumva bivuga ko idahemba c'est vrai n'ivyo amafaranga ntaboneka wewe urinvestisa mugabo kugira ngo nawe uronke baba bigoye yes rero ko turangiza Bega John wafise sinema yanditse Bega John umuntu amukeneye muri sinema yo kuza kumufasha vyogenda gute bo jewe vraiment ndafise sinema nanditse kandi iyo sinema navuze ko nzoyitondera wala sintu nzopfa bo iyo sinema vraiment ndibuka ko nigeze iyo sinema narigeze kuyirungikira umujama wanje nawe nyine arimo turi mu mwuga umwe amubwira ati sinema uyibona gute sinema arambwira uko ayibona arambwira ati sinema ni nziza mugabo subiramwo urabe neza nawe yuko nawe ko kuryohera ubwawe urumva rero hama urumva nk'ubu ndacayihaba abaji banje abanze nabo basome barabe mugabo araho bose bagomba bambwira ngo sinema ni nziza rero ko bayibona iyo sinema bagaca bagomba kunyihutisha ati sinema nta kuntu basitwoshiraho nk'amafaranga tukayikora nanje nkavuga to ya iyi sinema ni haragira ko ikogwa tubanze turindira ariko uburyo bwo kuyikora burabubona uburyo bwo kuyikora nturaboneka yabuboneka nanje mba maze ko organize kumeno yikora hari umuntu yigeze kuza arambwira ati iyo sinema yawe namuhaye script arasoma arambwira ati je iyo sinema yawe reka ndayishiremo amafaranga tuyikore arumva mugabo chansaba yuko izoza kuri account yiyo we tuzoyikora ndaguhembe yaho warayo majuru yandi kwiyumvira amatuyeje kuyikora wari no kwikinamo bien sûr ninje nari ku acteur principal hama tukayikora agashira mu mafaranga hama akashira kuri account yiwe mugabo urumva nanavuze ati rindira gato banze ndavyigeho neza yes hama ku muntu yoba gukeneye yo kumufasha nko muri filme biba bimeze gute kubuto mbo kuntora cyo umuntu nkeneye turaganira baba turaganira nkeneye urampamagara telefone yanje ni 68 223 Avyumvise umukeneye ka cyandika muri commentaire 68 223 cyangwa usaba uburyo ivyo ngo mbo ivyo wose bo ivyo sintu bose sivyo ncamvugira ngaho imbere ya kamera mugabo umpamagaye unkeneye turaganira mugabo jewe kubera ko nagira amahirwe yo kubanza kwiga ni naco gituma utazosanga kenshi hari umuntu je ndiko ndatelefona ngo ari mugenzi wanje yigeze kumbwira ngo je ngo narandikiye ngo Fanny Lavine ngo ndamusaba ko nogenda gukina muri sinema yiwe ngo aranka kunyishura ngo narandikiye ngo Abel Ndowayo ngo ntiyansubije urumva iyo ni gitandukana ry'umuntu yinjira mu bintu abiza bifitiyemo ubumenyi n'umuntu aja mu bintu kubera ko nyine yumva abikunda urumva kubera ko yumva bikunda urumva iryo rero niryo tandukanira iyo uba waravyize hari ntaye nyinshi waragiye uraronka y'ivyo bintu ugenda baragushingira nta bakubanjiriza kandi urumva winjiye mu muryango uba winjiriye ahantu hari umuryango w'abantu benshi bafise ico bagiye bahura naco gituma utazosanga kenshi ndiko ndahamagara umuntu ngo ndashaka gukina muri filme yawe oya kuba ndi muri Burundi Film Academy ama projet hari ni menshi kandi hari ico mutarabona burya maze je no vuga nti Burundi Film Academy iratangura kwerekana amafilme iratangura kwerekana amafilme apari rashari mu ntango iratangura oya ya papa tugushimire cyane kubona watugenda no munsi nanje ndabanda bazongera kutugendera ubundi munsi vraiment ndahari neza papa merci beaucoup shimire n'abakunzi ba Kamo TV badukurikiranye vraiment ikintu cyambere nobwira abakunzi ba Kamo TV bakomeze gukurikirana ibiganiro bya Kamo TV kukubera iyo uri kuratera intege
niho umuntu uri kuratera intege nawe agira inguvu zo gukora cyane zo gukora cyane naje nkumura ndaye ibiganiro byanyu hari impano zimwe na zimwe mugenda muvumbura mushira hagaragara abantu baba batazi nkaje nkeka ko ari ryambere abakunzi ba Kamo TV batanguye kubona mugabo rero ico naco ni ikintu ciza abantu biratuma nyine baguma babona izindi mpano zinyegeza ahantu hirya no hino hama ikindi naco sinema nibazotanga ikindi hari nk'umuntu aba yarambonye nko muri Bendisman babona nakinye ndi garde gasho nari n'umupolisi sivyo ari umuntu ashobora ko rero ujye uri muri teni wajya ari gihe usanga nyine wiyobera n'icyo atakubonaho neza na pistole cyangwa umuntu akubonye akikanga yanko umuntu ashobora kubona isura akavuga ujye umuntu namubonye anana ujye umuntu namubonye muri solo dohiye uma n'igikorwa ciza mwakoze hama ikindi naco ari nk'umuntu ashobora kugwa kuri video bwa mbere ko usanga vrema agiye adakoze subscribe ibanze papa ibanze wallahi umuntu vrema umuntu nomutumira yuko ikintu cyambere abanza kandi subscribe kuri account hama no kuri kajya kazogera kandi kugira ngo ibiganiro bize mushikira bwa mbere ntagume inyuma y'amajambo papa urakoze cyane tugendera uno munsi kizere no hanyuma ko uzongera kutugendera nanje ndabakengurukiye cyane na yari Kodi Mr Braka na John of God, King of the Forest. I love you so much. So, ku muntu gusa yaravye ikiganiro niwe dukunda yakimaze byose yego bien sûr kandi ndakunda cyane iyi TV Kamo TV Kamo TV vraiment ndayikunda cyane ni imwe mu mativa ariko arakorana inguvu nyinshi cyane nimwe mativa ariko arakorana inguvu cyane nyinshi cyane